mu gitabo c'amamuko muribuka ingene Kayini yishe mwene wabo Abeli, ivyo muravyibuka? Tubirengane gatoyi ku kigabane gikurikira baratubwira uwundi muntu yitwa Lameke. Lameke rero yarigeze kwigamba kuko yashoboye kwihora umuntu ngo yari yamukomerekeje, avuga rero ko yamwihoye agashika 70 kundwi. Murumva yuko tamwihoye gusa mugabo yararengeje uko ashobora. Raba mu Burundi muhora muvyo n'abakiri bato, muhora mwumva ibyabaye mu myaka iheze, ingene abantu bagerageje kwihora, abiye bamaze kwihora ntibagarukira kuri iryinyo kurindi, baca barenza ko n'uwo basa n'igisanira n'uwo bikeka ko hari ico boba bapfa bose baca bajaniranya. Niko bimeze. Yezu rero ashatse kuko tutobigenza gutyo, yaraduhaye akarorero aho baza kumufata hariya muri Getsemani, mugenzi wiwe Petero n'abandi batumwa bari bitwaje inkota. Petero ngo carafatiye inkota aca ugutwi muri abo bari baje kumufata. Yezu rero acaramubwira ati reka sigaho, nucupa ugutwi acaragukiza, hanyuma aramubwira ati abicwa abakoresha inkota bazokwicwa n'inkota. Ibyo bintu bireke, ikibindi co kwishura ikindi, ibyo muravyumva, murabitegera, muravyemeye. Biragoye cane. Yezu wenyene aho bamukubita ikofe muri sentare, umuntu yamukubise ikofe nawe yarabaje unkubitiye iki, nawe nyene yarabajije unkubitiye iki. Si vyiza ko umuntu akora ikibi hanyuma ngo bigume ngaho kuko umenga ntaco yakoze. Navuga ikibi yakoze acemange aheza agikire. Mugabo we yararengeje ngaho ku munsi y'umusaraba, yarasabye ikigongo, yarabasabiye ikigongo. Aho rero niho hagoye, kuko yatubwiye ati dukurikize akarorero kw'Imana yonyene, kuko niyo Mana niyo rugero rwacu. Nagira ngeze ngaho mwumve mugabo ko Yezu Kristo atashimye kuri iyo ngendo ya mbere niyo yarayineguye rwose, mu kwerekana yuko umuntu yakugiriye nabi nawe utoca umugirira nabi. Muribuka wa muntu dusanga muri Nkuru Nziza yeruka ikigabane ca 17, aho batubwira ko yari yaheranye shebuja, hanyuma shebuja aramugirira ikigongwe, ngo aza guhwana n'uwundi muntu amufitiye amafaranga 100 gusa, agira ati subiza n'ingoga. Hanyuma rero aramufata aramukambya amushira mu nyororo gushika mwishura amafaranga 100, ariko nabo yari yaheranye imiliyoni bakazimurekurira. Uwo mutima rero w'ikigongo atawufise uzokora ikibi cyinshi. None rero baskuti n'abagiti, uyu munsi murafise ibintu bitari bike muza kwibuka, abatanguje iyi mihari baza kutwibutsa, mugrabe naho mugejeje mu buzima bwanyu, ariko kwa Kristo n'iri jambo muje kurizirikana, tugerageze kurigendera, turabe ingene vyodufasha mu Burundi bwacu kugira ngo tugarukane umutima mushasha n'umubano mushasha wubakiye ku rukundo. Hanyuma rero Umukama aduhezagire, tugende umunsi tugabanye bishasha.